Ku bijanye n'inkino abakinyi vyiza icari ideal nuko umukinyi wese akina tumufasha ingene atohereza kuja muri chaise roulante, atohereza kuba ikimuga, atohereza kuba uwudashinga intahe. Rero ibijanye na siporo ubwa mbere ni ukubanza kwiga gutandukanya ibiko il y a le sport, il y a l'activité physique et il y a l'exercice. Muri iyo migwi itatu rero dusanga ikijanye na exercice ni ukuvuga ko ari umuganga yagutumye ico ukora. Nimba uri koga, nimba ugira siporo iyo ariyo yose, hariho umuganga yabanje kuguhanura ukora ivyo bintu. Ibijanye na activité physique naho ni umwanya wowe ugenda kugira wiryohere mugabo nta competition birimo. Muri rero ijambo sport, muri uwo ukora iri nuko hatezwe kuza ijambo competition, aho umuntu ateze gukoresha inguvu yarasanganywe akanazirenza kugira atsinde uwo bari kumwe. Rero birashikaho yiyibagira gukindira ingingo ziwe, yiyibagira gukindira amarticulation yiwe, yiyibagira we kugira ngo atsinde uwo bariko barahigana. Rero muri ico gihe bwa mbere ni ukubanza kubigisha ingene ingingo zabo zimeze, ingene amarigama ico twita imigozi ifata amarticulation imeze. Ubwa mbere ni kubigisha d'abord bo nyene uko bameze kugira ngo bamenye akamaro ko kwishusha, ivyo bita échauffement, n'umwanya vyomara imbere yuko babandanya, n'ama exercice ya étirement, ingene iyo mitsi bama bakoresha imisi yose boyikingira, kuko objectif ya sport kuri tout le monde nuko umuntu aguma ari souple, akaguma yihamvya aho yihamvya, ntaterura ivyuma ngo asange yaradadaraye bitayikunda ko ashobora kwihamvya kw'izosi, kwihamvya mu mugongo. Objectif ya kabiri nuko uwo muntu amaze kuba souple ateza kugwira force agakomera. Muri uko gukomera nyene nizahe siporo woherako, nizihe woherezako, ivyo turabibigisha kugira ngo bo nyene bamenye nyene babitandukanya. Umugwi wa gatatu ugira umuntu agire siporo nuko tuba dukeneye ko agumana endurance. Ntuhezagirike uri kuduga escalier, ntuhezagirike gusange wirutse 100 metres bica biranka. Muri iyo migwi rero itatu niho tubonera ko ico twohanura wa mukinyi, umuhanura wisunze siporo akora, ryarayikora n'incuro ayikora naho ayikorera. Muri ico gihe biraguha ko abakinyi ba basket ubabwira uti gusimba ifoko muri amarticulation ya nyamavi, birasaba mu bijanye no kubigisha umwanya wo kwiruka kugira bazogire endurance yo guheza match. Turabigisha aussi aho tubahuriya n'abaganga n'abashefu babo kuco baciza kugira ngo bitwararikane. Uwo mukinyi ntarindire kubabara mbere uko aza muri kinesiotherapy, tukabagira ivyo bita assouplissement musculaire n'ibindi. Mu kubahanura impanuro y'ubwa mbere nuko umukoce mwiza nuko yumvira umukinyi wiwe imbere yuko amukinisha, kandi akanamwiyumvira n'inyuma yo kumukinisha. Novuga ko umukinyi mwiza umutegurira kugira umukoce neza umukinyi, nuko umufata kuva akiri muto ukamwiyumvirira wewe, nuko ufata uwo mukinyi ukamwiyumvira ko wewe ro coach, ukamwiyumvira imbere yo kumuhokrita, ukamwiyumvira ingene uzomukoresha umwanya azoba bishoboye, kandi ukanantisipa kwiyumvira ingene azobabayeho inyuma yo kuzoba atagikinira iyo ekipe yawe. Rero mu majambo make kuvuza umukinyi ni itegeko ku bantu bose bafise amaclub mu nkino zitandukanye. Aho umukinyi rero umuvuza kujanye n'ibibazo yoshobora kugira bihuye n'akazi akora aho gukina, bituma umuntu yisanzura, bituma umuntu agira sport. Ubugira kabiri tukiyumvira kujanye na nutrition, kuko umuntu n'inka uyikama ico wayihaye, ifo ko bakinyi tubashira muri meme condition, bakumva ko iryo barya bamenya ko nimba inyama uziriye kuwa mbere umukinyi uzomukinisha kuwa gatatu, nuvuga ko hariho umwanya wo kwizo nyama zizotegerezwa kuba zikaja mu buzima bwiwe zikaba energie. Ni vyiza ko uwo mukinyi umugisha ama exercice ya étirement. Nimba umukinisha ama sport imwe imitsi y'amikora ya Maria yindi, ni vyiza ko twemplika abafise ama club, abashefu babo, aba president ama club, ababavura eka mugwi wose. Hama hakabaho le médecin, hakabaho le physiothérapeute, hakabaho umunutritionniste, hakabaho ico twita une équipe pluridisciplinaire. Iyo equipe rero yamara gukorana nihe ziciyumvira wewe mukinyi inyuma yo gukina bizoba bimeze gute. Ni watanga uvuti jewe nzokina gushaka ku myaka 35, ku myaka 40 uciye ubikimuga iciba intambara. Abandi bakinyi bazoca batinya kwinjira no gukina gose kubera biti batinya ko hava nabo bamugara. Bisiza rero ni kwiyumvira umukinyi
avant kumuha critère pendant igihe ariko arakora muri club n'inyuma ya retraite yiwe kuko retraite yo gukina ishobora gutangura 35 ans kuko vyiza ucutangura kwinjira muri vie active aho umuntu aheba gukina mugakeneye kuguma akomeye n'inyuma gukina.